Ndabaramukije bakunzi b'isamirizi Black FM mwese muriko muradukurikirana n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'ino munsi ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abavyeyi barababazwa nuko abajejwe intwaro n'abaremesha kiyago bamwe usanga batitaho gufasha ababa bahohotewe na cyane abana babigeme. Ingendo yo kwikwegera ko ugukumirana n'ubundi bubisha ni bimwe mu bituma ubumwe budaheza ngo buhabe. Ibyo nibyashikirijwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana, umwungere wa Diocese nkuru ya Gitega, harejo aho Burundi bwariko buribuka imyaka 34 hasinywe ubumwe bw'abarundi. Gutanga amayinite canke guhanahana amafaranga biciye mu gisata ca rimikashi birasahiriza ugwaruka mu kwiteza imbere. Muraza kuvyumva muri ano makuru aho kurwanya no kurinda indwara ishobora gufata inkwavu hamwe n'ingaburo zazo ni bimwe mu byokorwa kugira ngo ubworozi bw'inkwavu butere buja imbere. Izi nizo ngingo nkuru zigize ano makuru. Patrick Irakoze n'Ijengiranda yabashikirize, Ngoga Arton ariko aratuma amajwi abashikira. Mwese twese turabahaye ikaze mu idoni. Muko narimejeje kubabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru, abavyeyi barababazwa nuko abajejwe intwaro n'abaremesha kiyago bamwe usanga batitaho gufasha abana bahohotewe na cyane abana babigeme. Ivyo nibishikirizwa n'umwe mu bavyeyi yaganiriye n'isamirizi Black FM. Ivyo kandi yabishikirije aho yariko aratanga akarorero k'umwana w'umwigeme yakorewe ivyamfurambi hanyuma akabura uwumufasha. Mutege yomi yari kuri mikro ya mugenzanje Nobel Nahaye. Abavyeyi ariko bica hose hari ikindi gikwa cokogwa handi hantu afise umutima w'ubuvyeyi ketse abavyeyi babavyaye kujya muri Eklezia Katolika bati bafise abavyeyi b'amaraso n'abavyeyi b'umutima. Hakwiye abavyeyi b'umutima rero bavuga kuvuga ati abana katubafasha ikica nk'ikiriye. Nukuvuga ryari twabonye umwana w'umukobwa afise nk'imyaka yafise imyaka 13 14, ariko tumuje kwa chef du quartier yavuze ati ibintu byose muteye muzani wanje. Tumujanye kwa remesha kiyaga cyo gikorwa bajejwe, tuvuga ati mujane ku mavuriro bijejwe, tuvuga ati bamufashe bonyene. Ariko bavuze ati ngo dufise amanama, ariko ko bajejwe akateka k'abantu bahohotewe na cyane abana abaremesha kiyago ntibari bakwiye kuvuga iryo jambo, ariko baramutererekanye. Natwe tubone mutumujana wa mwatwara mwogeje tumuhindurira impuzu, turamuga ati basi nta kundi yaranje ugenda urabantu bose abindaro umuvyaza kubona aragutya ko tubona atacho dufite tumukorera. None ubona gute nawe abaremesha kiyago nabo nyene ko tuzigana bajejwe akateka k'abantu bahotewe nk'ibintu habe n'ivyo. Umwana yafashwe ku nguvu, bafashe ugwembe kumutabagura ku impuzu kugira bamushurashuze, bamukatagwa n'igimba cyondoka kirashikirwa. Ariko bavuze ko bafise amanama, ariko iyo nama none yari igamije iki ko bajejwe abana bahohoterwa cyangwa n'umuntu bageze mu zabukuru cyangwa n'undi wari we wese afashwe ku nguvu. N'uwo mwana yavuga ati basi cyo ufasha nkasubizwa mu muryango, ariko twabuze uburyo bwo gatumusubiza mu muryango. Tubona n'uburyo bwo kumujana kwa muganga ko baremesha kiyago hanze gutera akagere. Twabuze umuntu n'umwe adufashe cyo bidukatiya twihakana. Nukuvuga wari we wese bafishe agatima ko gufasha umwana w'igihugu yo mufashe kwera ko urakora iciza n'ugembwa n'wagikoreye Imana mwijuru nibi. Nayo urongoye umutumba Mugoboka arabibeshuza ahavuga ko abajejwe intwaro bagerageza kuvugana kandi akavuga yuko byo bishikirizwa atari byo. Tega yomi Reveriyano Nibasumba aramutswa umutumba Mugoboka. Yo mwana yafasha ku ngubu jo ntayo nzi ntabwo nabyumvanye ntuze president wa Conseil communal bimba. None ibyo bintu jewe ntamenye ndisho byo kaje nkabaza abaremesha kigaho jewe nta muntu yambare ati habaye umwana yafashe ku ngubu ko umwana afashe ku ngubu cyo bico cyo kwacu mubyara muri seruka. Nta muntu yigeze aza kunyitura kuko nari ndi umuntu yatwaza kumbarira ati jewe umwana wanje yafashe ku ngubu mwebu nawe vuga byinshi sigaho none umuntu ati twara kwa chef do katani yoja kwitwara ni ayazwa n'ubesha nimba hari
n'ubu araza twitware ko tumutunganirira ivyo nivyo batwese twabavyeyi umuntu wabifukiye ko kamen nawe tuvyumva ko jewe arabushatse banye nahari ariho batoye ku mutumba bari inyuma yawanjye bonye barica wowe kandi benshi ntakazi bakora bari nabo nganye uyo aramutswa mutumba mugoboka yakowe na mugenzanje kuri telefone Nobel Nahaye ingendo yo kwikwegera ko ugukumirana n'ubundi bubisha nimwe mu bituma ubumwe budaheza ngo buhabe ivyo zashikirijwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungere wa diocese nkuru ya Gitega mu mwuka ya misa yo guhimbaza imyaka 34 iheze abarundi biyemereye ubumwe bw'abarundi ari ku runo wa gatatu igenekerezo rya 5 ruhuma Musenyeri Bonaventure akavuga ko ubumwe bukenerwa ahari ubutandukane tega yombi Musenyeri Bonaventure Nahimana tubwirizwa kuguma turi maso kuko ya ngendo yo kwikwegerako yo kwirondera ijana no gukumira canke kurenganya uwundi icibonekeza aha na hariya ya ngendo ya kamwana wa mama nyampinga yanje canke akoko kanje umuryango wanje intara yanje ishirahamwe ryanje idini ryanje eka n'ibindi nahiraja harabakiserura ugasanga rero na bwa bumwe bw'abarundi turabuvuga tukaburirimba mugabo utari mu ngiro n'ingendo yacu yabwirizwa kuba inyifato iranga umurundi wese kandi kabishingiro ry'amahoro n'iterambere muri iki gihugu cacu ubudasa hagati yacu bufatiye kuri vyinshi aho kudutandukanya vyoduhuje bikatwegeranya kuko nitunga ubumwe bukenewe nyene ahari ubudasa ahari ubutandukane aho abantu badasangiye ivyiyumviro kumbure badasangiye n'imigambi ariko bagakenera kwicarana kuja hamwe kugira ngo batore inzira imwe nogira nti nigikorwa ubwa mbere ca mwebwe ngozi zacu zaze muri imbere yacu kugira ngo mugende muduhuza mutwegeranya ubudasa bwacu kuko Imana yaradusangije kino gihugu uyo yari Musenyeri Bonaventure Nahimana bahejeje gushirako ingori iz'amashurwe ku cibutso c'ubumwe mu ntara ya Gitega mu jambo ryiwe Venamani Irambona buramatari w'intara ya Gitega asaba abanyagihugu gukomeza umutima w'urukundo maze baheze bihoze icotuma ubumwe buheza bugahungabana tega yomi Venamani Irambona ni buramatari w'intara ya Gitega ubukene turimwo buravuye mu bihe twagiye turacamwo aho ibindi bihugu vyariko birakora vyiteza imbere natwe turyana bamwe bawukubaka abandi bakabomora bigaca bituma tuguma dukirimbira hahandi ahubwo dutera dusubira inyuma none rero ko twafashe iciza nk'iki co kufatana amaboko tukagira urunani rw'intamenwa iki ciza ntitukireko tubandanye dukomeze buno bumwe ariko tubukomeze turaba aho dutegereza kuja dukurikije yabona kazoza y'igihugu cacu tutagize urunani rw'intamenwa ntibikunda naho tworaramwo kuko hariho aborazwa ishinga no kubaka abandi bakarondera kubomora nico gituma rero tubwirizwa gukomeza umutima wo gukunda igihugu no gukundana hagati yacu kuri uno munsi rero birakwiye yuko dukubitiza amaso inyuma tugategura ibikorwa turi kumwe mu runani y'amoko yose tugahurira ku bikorwa by'iterambere mu makoperative mu gushinga amahinguriro mu kubaka inyubakwa nziza zerekana yuko twikukiye na cane cane ngaha mu gisagara cacu ca Gitega tukubaka amahoteli agezweho turi kumwe twese mu moko yose tugize urunani birashoboka makuru mu Kirundi tuyabandanirize mu yavugwa mu vy'urudandazwa gutanga amayinite canke naho guhanahana amafaranga biciye mu gisata ca rimikashi birasahiriza ugwaruka mu kwiteza imbere umwe mu bo twaganiriye ku runo wa kane ruhuma kuri runo wa gatanu ruhuma murantunga
anura ugwaruka kureka kugora abavyeyi kuko ari urudandazwa rwunguka iyo waronse umutahe. Mutege yompi yari kuri mikro ya mugenzanje Fulgence Niyoneme. Rudandaza rwo gutanga amayinite canke se kurungika amafaranga benshi bitwa gukora limikashi. Rudandaza rworoshe kandi ntirugumye. Rudandaza zwa rushobora kugutuma ubaho karonka yuriho inzu, ayufungura no kwambara nayo kuziganya iyo wabikoze neza. Uti intambamye muhura nazo niziye. Intambamye ya mbere dukunda guhura nayo ni ya connection ari gihe zitugora mwino misi za limitere inakamo twotera leta izo connection zikaboneka. Indi ntambamye ishobora kubamwo nuko hakunda kubamwo nk'abantu bakunda shobora kuza bifuza kukwiba. Izo ntambamye dukunda guhura n'abantu dukora limikashi. Yego nayo ubundi urandazwa rwa limikashi urandazwa rwiza cyane rushaka gutuma ubaho neza hani Bujumbura ubuzima butagoranye ego nka jewe nihereye ko urandazwa rwa mayinite rwaramfashije ko je narutanguye nciga ubuzima bugoranye rwamfashije kutagora abavyeyi narasavye umutahe nza ndakora ndabimenkanya no kwiga ndateba ndunguka ndasubiza umutahe urumva ko nagize aho mvuye naho ngera mpanda n'urundi rwaruka rufise umwanya hako uri guragora abavyeyi warose ahantu usaba umutahe ukaja mu cooperative urandazwa rwa mayinite borukora kugufasha kwiteza imbere ukagira aho uva naho ugera atankomanza. Kurwanya no kurinda indwara zishobora gufata inkwavu hamwe n'ingaburo zazo ni bimwe mu byokorwa kugira ngo ubworozi bw'inkwavu butere buja imbere. Byo bivugwa na Canisius Nkundwa nayo umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi ni mu nama ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubworozi bwatunganije hamwe n'umugambi PAEJ. Canisius akavuga ko kugira turonke inyubako za kijambere tuzironka hakoreshejwe amafaranga mva makungu. Tega yompi Canisius Nkundwa nayo n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi. Ubworozi kugira butere imbere hariho ibintu bitari bike dutereza gukorera ko hariho iki kijanye n'amaraso mashasha, hariho ibijanye n'ingaburo zo kugaburira inkwavu, ariko kandi hariho n'ikijanye no kuba dushobora kurwanya no kurinda ingwara zishobora gufata ibyo bitungwa tutibagiye n'ikijanye rero n'uburaro. Pari tumenyereye bwa buraro twubaka dukoresheje ibikoresho nk'imbaho n'iki, ariko parabonye yuko bitadufasha neza guteza imbere kino gisata cy'ubworozi bw'inkwavu, arico gituma hariho gukoresha ubuhinga bugezweho. Izi nyubako za kijambere zigezweho tuzironka dukoresheje amafaranga mva makungu, ariko rero mu migambi iriko iratekanywa ari uko tuzoshiraho gaha i Burundi uruganda ruzoba rujejwe gukora izo nyubako kugira ngo n'aborozi bose bazoba bakeneye kuzikoresha bashobore kuzironka biboroheye, bishe bifasha no mu kwiteza imbere kuko bizoza bigabanya na cane ibibazo twari dufise muri kino gisata cy'ubworozi bw'inkwavu bijanye no kungene aborozi bari basanzwe bazorora, mugabo ugasanga ibikoresho dukoresha rimwe na rimwe n'ibikoresho bitabereye bigira izindi ngaruka mbi, eka mbere no mu gushobora gushiraho ibishobora gufasha ivyo bitungwa kugira ngo bishobore kubaho neza kandi bishobore kugwiza ibiro mu mwanya muto dukoresheje n'uburyo buke. Inyuma y'akaruhuko gatonyi turabandanya n'ayavugwa hanze y'igihugu. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Abasanzwe bakorera ikigo ca Amerika kijejwe iterambere kw'isi USAID babona ko ubuzima bwabo bugiye kugorana kubera ico kigo cabandikiye kibamenyesha ko guhera kw'igenekerezo rya ndwi ruhuhuma 2025 bagiye gukurwa ku rutonde n'abakozi bari basanzwe bava muri Amerika bwa batashe mu kiringo c'imisi 30. Idonido na Fulgence Niyoneme. Inyuma yaho ikigo ca Amerika kijejwe iterambere kw'isi USAID gisohoreye itangazo kimenyesha abakozi bacu bose ko bagiye gushirwa mu karuhuko kuva igenekerezo rya ndwi ruhuhu mu mwaka wa 2025, abakozi bakorera ico kigo ntibabona uko bigiye kugenda. Ingingo ikaba yafashwe muri ubutegetsi bushasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo kugabanura uburyo ico gihugu gisanzwe gikoresha mu guterera ibindi bihugu. Ico kigo ca Amerika kijejwe iterambere kw'isi kikaba cahora gikoresha amafaranga arenga $40 z'amadolari aho ngaha mu Burundi. Ico kigo cafasha mu bijanye n'amagara
y'abantu mu kurwanya umugera w'indwara ya sida, indwara ya malaria, kunagura amagara y'abavyeyi bibaruka, guteza imbere uburimyi, gufungura neza hamwe no gushigikira intwari ibereye. Nayo ku bakozi b'abanyamerika bari basanzwe bakorera mu bindi bihugu bakaba bahawe ikiringo c'imisi 30 yo kuba bagarutse muri leta zunze ubumwe za Amerika. No mu gihugu ca Kenya iyo ngingo ikaba itakiwe neza n'abakozi bahora bakorera ico kigo, ubu ibiro bahora bakoreramwo bikaba vyugaye, agacerera akaba ariko kaharangwa. Umugambi wo kugara USAID ni umwe mu migambi President Donald Trump yari yarasezeranye mu gihe yari kariyamamaza, aho ashaka kugabanura amafaranga Amerika isohora ku bindi bihugu. Naho Amerika yo kunguka vyinshi kubera iyo ngingo, abahinga mu vy'imigenderanire n'amakungu babona ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku bari basanzwe babeshejweho n'ico kigo USAID, kandi ngo na Amerika ishobora gutakaza ubushobozi yari isanzwe ifise ku bihugu vyinshi. Kuva ico kigo USAID gishinzwe mu mwaka wa 1961 carafashije imwe iboneka mu bijanye n'ubutabazi n'iterambere mu bihugu vyinshi vyo kwisi harimo n'igihugu cacu c'u Burundi. Mwomenya ko ingingo yo kugara ikigo kijejwe iterambere rya Amerika kwisi USAID ari zimwe mu mpinduka zazananye n'ubutegetsi bushasha bwa President Donald Trump. Hano dusozereye amakuru twari twabateguriye, ariko imbere yuko ndabike banura makuru yarayagize. Abavyeyi barababazwa nuko abajejwe intwaro n'abaremesha kiyago bamwe usanga batitaho gufasha ababa bahohotewe. Ibyo yabishikirije inyuma yaho hari umwana w'umwigeme yafashwe ku nguvu akabura abamufasha. Turi ku mutumba wa Mugoboka. Iyo nkuru kandi iranabeshuzwa n'ubusanzwe arongoye uwo mutumba Reveriyano Nibasumba, avuga ko abajejwe intwaro bagerageza gufashanya kugira ngo bashobore gutorera umuti ikibazo kiba cabaye ku mutumba Ramusi. Ingendo yo kwikwegera ko ugukumirana n'ubundi bubisha ni bimwe mu bituma ubumwe butahaba. Mwabyumvise kandi muri ano makuru na cyane ayavugwa hanze y'igihugu, aho abasanzwe bakorera ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID babona ko ubuzima bwabo bugiye kugorana kubera ico kigo cabandikiye kibamenyesha ko bagiye gukurwa ku rutonde rw'abasanzwe bakorera muri ico kigo. Eka mbere kandi abasanzwe bava muri Amerika nabo bagasabwa kuba batashe mu kiringo cy'iminsi 30. Hano dusozereye amakuru twari twabateguriye. Ngoga Aruton yari atuma amajwi abashikira, Nobel Nahayo yarayahagarikiye, Patrick Rakoze nariko ndabashikiriza. Mundira ndabike banure mubandanye gukurikirana Isangizi Black FM kuko ibiganiro byayo birabandanya. Murakoze. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.